Mr. Sami yahumye ndetse n'abahebi yake bose ubu ni impumyi ndetse n'abandi bagiye batandukanye bose bahumye bagwaye ico bita amaso yimbwa. Nico gituma rero muriko murabona mwiyi misi ibikorwa bitariko biragenda neza ku mpande zose, amafilime mutariko murayabona, ari nayo mpamvu amafilime mutariko murayabona. Reka duhere kwa Mr. Sami. Mr. Sami afise sinema zitatu yari kuduha finale ariko ntituriko turayibona kubera amaso yimbwa. Reka tugende neza rero. Sami afise umuzi w'umusaraba, umugore w'umwicanyi ndetse n'irya yurya wundi mu mukobwa nimba bayita nde ntumbaze, zose yari afise finale ariko izo finale ntituriko turazibona. Abahebi yake vyahuraguye kuko iyi sinema ariko arakina yavyamaho yose ntituriko turabona ivyayo kubera iki amaso yimbwa yateye. Ni Mr. Sami rero twazindukiye mu gatondo dusanga ariko ariyuha iryosozi, uburire bwamwishe umengo ni imbwa y'umusega. Mu kiringo rero yari yateguye shooting ariko uyu munsi ikaba itakozwe bivanye nuko abakinyi biwe bose bagwaye amaso yimbwa. Rero kuri iyo mpamvu yuko abakinyi ba Mr. Sami bose bari bagwaye amaso yimbwa, nico gituma rero uyu munsi turunaje y'uyu munsi itagiye ngo igende neza. Rero mushobora kwibaza rero muti ayo maso yimbwa yazanye nde? Ayo maso yimbwa yazananye kwa Mr. Ciza, niwe ngo yayakuye ku mubone, ayandukijwe n'abana bakunda gukinira muhiri wiwe, bakinana n'abana biwe, nabo bana bayanduza abana biwe nabo barayamwanduza, gutyo nawe azana ubwo burire muri timu nzima ya Mr. Sami. Uyu munsi si Mr. Sami, sabakinyi biwe, timu yose kuva ku mukameramani kuduga kumanuka kuri buri muntu wese akinira Mr. Sami agwaye amaso yimbwa. Ni Mr. Sami yatubwiye yuko amahera yari gukirisha iyo reresi kugira ngo ashobore kumara ayo mafinale, agiye ku ivuriro rimwegereye kugira ngo ashobore kubagurira imiti, ariko utugiye kumviriza iyo miti ngo ntiraboneka. Bigitangura nyene Mr. Ciza yabarangiye yuko ngo boshira umukoyo mu maso. Ciza ndangiye umukoyo ndashirayo umukoyo wiwe nyene wiwa ujo mu gatondo nabagije bambwira ngo umukoyo rero ntinangura kubwira abantu bayagwaye gobera nekirebe bwayagwaye ndabwira bati barakira umukoyo, kumbe rero nanjye umukoyo uranegere ariko ngo ntaco wabamariye. Tugiye neza rero kuri timu ya Sami numubabaro mwinshi cyane kuko bose buzuye uburire. Rero tugiye neza cyane iyi reresi mwari mwiteze finale kwiyireresi y'umugore w'umwicanyi, kwiyireresi umuzi w'umusaraba. Uyu munsi ntimuriko muraronka namba kuko nta mwanya wo kuja tere afise kuko ayo maso yimbwa umuntu yaguye wese acaguma mu nzu. Tuvuye ngaho rero duce dusimbira kwa bahebi yake X-ray bamu, ariwo muntu yarasigaye ataragwara ayo maso yimbwa. Uyu munsi nawe n'isura yari yabyivye ku buryo adashobora no kuraba muri ekra y'imashini. Ivyo rero umubabaro udasanzwe ku bakunzi bireresi ndundi. Eka na Amede Manirakiza twari twiteze yuko azoduha intore ntindi mu misiza, wewe na wenyene twagiye kumugendera dusanga isura iravyimvye. Tuvuye ngaho Kasabo gusa bari bagwaye amaso yimbwa ni benshi cyane, bivuze abakinyi b'amareresi nka bose bamaze gufatwa niyo ngwara y'amaso yimbwa. Ariko rero tugende neza nka Mr. Sami, umuntu twubaha cyane, yavuze ko azokora festival ya wenyene. Yarakwiye kuraba ukuntu yobigenza kuko niwe muri legend dufise mu masinema, akarondera ukuntu yorondera urucanco kugira ngo bashobore gucanca abakinyi biwe ayo maso yimbwa, gutyo dushobore kuronka izi sinema nziza ariko arakina nk'umugore w'umwicanyi n'iyi y'umuzi w'umusaraba ndetse
n'izindi zigiye zitandukanye. Aha rero tugenda tubibona neza cyane kwireresi twari twagiye dukunda neza cyane, uyu munsi turiko turabona yuko zihagaze. Uyu munsi abantu benshi bariko baridoga mu makomantere bavuga ati duha amafilime duha amareresi zana ariko ntibiriko biraza. None iyeresi y'umugore w'umwicanyi iraherutse kujako. Simbire rero kwa Mr. Sami Official murabe neza na neza musubiremwo kuraba izo mwari mwararavye, kuko izi shasha zozo nazo muriko muraronka. Ariko ndababwira yuko kuwa Mungu azoshobora kubashirirako utwo yari yamaze gufatanganya tw'umugore w'umwicanyi, prefinale demi-finale azoyibashirirako. Ariko hampande yaho mu musengere kugira ngo abakinyi biwe bakira ayo maso y'imbwa, kuko ayo n'amafaranga yiwe agiye kugirane agiye kuhaherera. Reka dusengerana abahibiyake X-ray bamu, kuko na wene ayo maso y'imbwa yamaze kumufata ariwe muntu twari twizeye yuko atofatwa. Mu yandi majamba ya maso y'imbwa ntacagura, afata abantu bose ntaraba nkunzi. Rero nico gituma twovuga duti abantu bose boza baririnda kuramukanya canke kurabana mu maso nabo bantu bagwaye amaso y'imbwa, kuko ngo yandukira ari uko murabanye n'umuntu canke mukavugana ukamutobanga ntukarabe. Ayo maso y'imbwa ni hatari n'ingorane aragishibije, kuko abantu bose ubu bacitse yondoyondo. Amarori yaduze mw'isoko kubera ayo maso y'imbwa, bahora badashorerwa ariko bobu uyu munsi bararyohewe cyane. Eka si ku basineyase gusa n'ahandi hantu hatandukanye, haba mu buzi bwose bwa misi yose ayo maso y'imbwa yatatse abantu nka bose. Tugende neza rero tuvuga duti Imana ihezagira aba basineyase kugira ngo ibakiza aya maso y'imbwa, kugira ngo turonke ibyo dushobora guteramirako. Aha naho nobibutsa ko na Elimarove aherutse kugira ubukwe atamwirengagije ayo maso y'imbwa nayo wene yamufashe. Mbega mushobora kwibaza tumuti wayo maso y'imbwa n'uyuhe? Nta muti kanuni uraboneka, kuko ayo maso y'imbwa uwafashe nukuri abamufashe kandi amufata mpiri. Bivuze rero ko atamuti wo kuyikingira uhari, nta simbona ukuntu umuntu yoyikingira gusa. Reka tubandanye turindiriye ingira ayo maso y'imbwa arijana. Reka rero tubasezere tubagira ati nk'amayeri kiramvu mugire subscribe kuri Inyishu Media. Narije kubabwira ingorane zisigaye zibonekeza uyu munsi. Ikibazo kihari musanzwe muzi ko naringize iminsi inza ndabereka ibintu aho byabereye, ndabashikana kuri tere ku matere agiye atandukanye. Ariko uyu munsi kubera ayo maso y'imbwa nkaba nagiye hake, kuko uwo twahuza amaso wese nasha numva nanjye umengo ngomba ndayagware shamvuga turi n'umutwe muto awurinda uruguma. Eka si kwa Mr. Sami gusa, reka tuje no ngaha akwa Amisi, aho rero twagiye naho de gutemberayo dusha dusanga na wenyene kuva ku muryango wiwe wose bagwaye amaso y'imbwa. Tugiye kusi Amisi yaragwaye amaso y'imbwa. Aya maso y'imbwa rero yagishibije, kuko naka gahungu kitwa Camamare kari kayagwaye. Bose batonze bambaye amafime kubera nta numwe yari gushobora gukura amafime. Uyu munsi shoot ikabitabaye kuko bose bari bambaye amafime. None gantuzi bose bari gusha bakina bose bambaye amafime, kandi se nitavuga ko bose baza kuba bambaye amafime. Ni nayo mpamvu rero uyu munsi ibikorwa bitagenze neza kubera ayo maso y'imbwa, kuko n'utari bwafatwe n'ayo maso ntiyabaye agitonda, kuko yavuga ati boca bamwanduza. Ayo maso y'imbwa amatwi ansubira kuba amaze kuyagwara ngo afise imisonga myinshi kandi ngo aratera imidurego. Rero reka rero tubasabire tubasengere abo bantu bagwaye amaso y'imbwa kugira ngo Imana ishobore kubakiza, kuko nta muti turashobora kubona uvura ayo maso y'imbwa.